murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Tova mudahengama ibiko biraba kuri izine ko mutabivuga. Nibiki biriko biraba twe tutavuze. Sibiki biriko biraba kuri izine mutavuze. Ushaka kuvuga ko atavyuzi ko izine kiragurishwa. Ibiko mutabivuga kuri Kani Web TV. Oh, aho usanga uri kuvuga bijya biriko birasirikira ku marezo sose. Bijya si bijya ni fake news. Umviriza sasa. Vyahavuye bigenda gute? Ndatomboye Queen. Ayo, mbaye amashance. Ana impfuye kuza mani sinzi ko ndahagusanga. Nawe uratwenza? None ko ufise phone nkagira iyindi kwe kutabanje kumbatsa. Eka share kantumbaza ivyari bimfashe. None we gatya none gakwiye. Oh, Jenny bon. Gute nawe kuzindukiye ngaha. Chakumenye uzindutse kunaka. Wapi kwera ahubwo nindundira wenyene kwiye. Jewe. Oya ntiza ugafone kawe gatura ico nirabi. Cheki nondera muri phone yanje udafise wawe n'igigamana. Oh, yashare kamanira abiro. None uziko ufise umungara w'isimu. Oya sindakwemera usanga ugomba kubura sumuruza kugusa. Yo, jewe iko. Nukuri. Wapi kabisa je ntavyo urusaku vrema inkuru ndayikeneye ndayirondere. None phone yanje ishaka kiki no? Itekana n'ivyakazi. Ahubwo wewe bagucunge ndaki asha. Sitango. Nukuri. Ahubwo shaka kwigira suti traje kandi birihuta. Ega kira mama wanje ndabona wakobeje mfehe. Voilà, ntubona telefone igezweho. Shaka kwinjiye application muri phone yanje ntibikunda kwica. Igo. Nasoni. Igihangange cy'umujournaliste nkawe byarakunaniye kugura phone igezweho. Reka none jewe kwera humbonera no hava ndo umuntu amaga kado nkaka. Umviriza rero bibe clair. Ukabandanya agenda yiko gutarahiza ivyo uri kurakora. Oh yashaka kwinitekereza uko wahora. Sincèrement ndabikubwiye. None kibese ukwiye. Nani le mec. Uri kurabandanya umvyonga jewe. Subira rimwe gusa ndakwereka. Subira ndakwereka. Oya mama nabihevye. Werindira gatoye nsa nuhejeje. Anda. Shayi telefone yawe icoyima. Nosiga haje rusange ndaki. Na urafata. Urabwira kanyinyari kugurira. Nese igikoresho cyakazi. Reka shaka kwitwengera kuri. Nayingurire nawe nyene ate hafisi. Yo la pauvre chat. Wabonye. Ngubu ndahejeje. Wow. Riha rero nta vyagusabira urabitse. Indira meze guposta hanyuma ngire facture nje ndiha. Kandi uri kuranika me? C'est fini mana yanje. Ndaryoherwa Queen. Nivyo bikuryoheye gusa. Queen vraiment ingo ndakugurira icayi vraiment. Ash usabe ico ushaka cose. Oya sha. Wapisha numva tana kimwe shaka. Sha. Abona namwijoro nari bituntu duke bica biranga. Wewe Queen kwera ingeze kunanisha uko siko naenda kumenyere aragenda wivuza inzoka. Sha no kwiranje sinzi ibintu yuko birashikira muri iyi minsi. Mutabone ngaha. Jeho nashikiye kumeza sinaje no kuraho. Basha mbere kuva mu gatondo sinari bwave no mu gitanda. Wogo mu gitanda ningera horo vyuka kare. Njamba waragwaye. Ejo nanyoye boyaga bwinshi none atsindutse urutkumenga n'amazi. Niwe sinabona kubiye ngo nywe nke ukarahira. Erega mutamu uri kurakura. Uri kurakura naho tuvyebe. Imyaka namaze mu buhungiro ntaronka icupira kwiye. Ubu nzozinywa ntazibabariye. Akazi kawe. Ujya ntiwihenda inzoga ntiziheranwa. Nabari umuntu apfa hageze. Newe hugute nazangorane zawe zo kuriziye. Ziya ni kujya nyene nta kirahinduka. Ni vyoroshe kabisa. None gagipe. Ubwo wewe uribuka kuri umuhungu wa mwotsi. None ariko gamuta. None ivyo ndavyibuze. Byomfashe ki mu ngorane zawe ziye. Utegerezwa kumenya ko kizira ku muhungu wa mwotsi ananirwa. Uravyumva? Ko bivuga biroroshe. Aho wagushira ibintu byoca bigenda neza. Jewe mwotsi. Neza cyane. Nta n'ukwezi kohera. Mbiza rero sha. Yarutufata ibintu mu minwe. Muta. Ndagusabye nutabona kunduhisha. Ibintu hije birakwiye. Oya, urateye isoni. Isoni zi. Vyakunaniye gufata ingingo zotuma izine iva muri zijya ngorane zo utavanako. Erega mutama. Izine sije ndirongoye jenyine. Ndi kubona komite tuko turaba ingene vyogenda. Aho rero niho wihendera. Iyo komite irondera kwike. Izine ku gatwe kawe abo bandi futa. Nyamara gufuta nyine. Ego.
nije ndayirongoye mugabo naco nokora ntari kumwe na komite nawe nico gituma atacu uzoshikako uvuze wa muhungu iyo komite banze uyifashe hasi ivyo nibishoboka mutama amategeko suko avuga kandi ntegeza kuyakurikiza ayo mategeko ukayahindura uvuze ninde yo kubaho kukuvuguruza none ndakwaze mute ivyananiye ndi kumwe na komite joco ko ndije nyene aho utabishobora wobuzwa niki ego kwe nde muri rya komite uzi gute ko atari mwe abakugwanya muta oya abo jewe ntabonzi kandi ntabahari sivyo muta ndeka nifungurire nsubire ku kazi none ntiwafungura ibyo kurya ntibiri imbere yawe mugabo uranakumbura unyumviritse ngo bajya barengero bari muri komite usanga ari bo bakononera ivyo sivyo kandi bigeza aho umutama nakubujije urazi ko je ntavyemera urazi ko ntavyemera je none ndakubaza izina ni yahomba izo tukwandi si wewe izo ngwiza murongo kuraho nakubwiye ko bidashoboka izina si gwanje nta kintu na kimwe noshobora gukora tudahurije ko na komite ariko wewe ubwo urazi ico urico utazi ico ndico bavuze umurongozi wa izine ninde si wewe wapi mutama urihenze cyane izine singodo yanje nkora nkuko nshatse mbese ndakubisereka nta cyago mu buzima nkuko utamenya agaciro ufise mazukamenya neza akanyene niko narondera abaca bavuga ngo wavutse mu gahimba karibu ngaho gatera sitare karibu uno musi kumwenga waje bombi yaje yawe ntacu wayongeye none wari uzi ko nama nkoresha vya bindi nyene oya uno musi nongeyemwo amatunda basha niheze kwimye aho ubona kangwa neza none sinakubwiye ko ari keza gakande aha wakamenyereye hoho n'inzoga woshaka ugaheba ego nukuraho ntubeshe utazi naho ingene merewe neza n'umubiri aho sha urakamererwa neza none harya wuzi nakubwiye ko ivyamwa bikinga indwara nyinshi ugiye kuba inkumu ubuhoho kuri kuzima hatariko harahinduka byinshi mu mubiri emwe wepfa kubandanya uzobumbwira kuri batwebweho dutangwe gusaza aka gatabe k'ivyamwa ni mawe reka nawe mbona usigaye usa nayo kwiteke erega ntawomeye ko ari wowe ubyara akanyenyeri ukiri rwose utanengura ko ntwenga akadede nawe n'akanyenyeri yashaje mbaye ndekeje yewe ntawe urasaza uraho nyene ni mwiza gashimika ego mama ubwo bwiza uvuga bwobwo nuko buriko mupfa kubusa kabureka kuvuga nabi nta mupfuyeko none yagize iki none hari ikindi dupfa atari uko yanka kunyumviriza impamvu zacu iyo ndamubwiye ivyerekeye mariage hoho yo umengo ndamuteye icumu ariko none gayuri aho we turabona ko umugora kanyenyeri arakuze bureka kumufata nk'umwana shaka dereka kuvuga ivyo reka kuvuga nk'ubu namubwiye ko yokwemera etane bakazobana ntashaka no kunyumviriza none saho nyene umugorera ni wowe umucaguri wo bazobanaga none ndakubaza nawe buri umukobwa etane wo mugisha je kanyenyeri namba baramuroze kantabamuroze azotwagwa n'uwo nyene yishimiye oya kade nawe reka kubushigikira amafuti oya nukuri umuntu yanka umuhungu ashobora no kuzomujana hakurya jega mana numva atari muzima na gato yuriyasha mbega hamwe wosanga yikundana n'ubundi nawe hemwe ubundi ndega kade hari urabona emwe bisa mama wanje ninumire mugabo maze imisi mbona agendana na gipe ariko sinora naco ndabizi uti gipe ujya muhimbi niyo bagendana oya kanyenyeri je ndibaza ko yasaze urya jewe sinshobora kumwemera ntibikunda ntibishoboka none gayuri ni wowe umwe kadereka ivyo bintu canke ni kanyenyeri yuri ivyo urimwo nibiki nawe warahiriye wa muri kuyiharurira ifaranga iyi faranga uhonyeka kanya reka sha iba byita guheza ibwirizwa aca umwana gosesha hama twebwe nawe tudafise aduhana twasha tuvuga ngo iki
ewe uri byose cyane gushima siko ijambo ry'Imana ritubwira cyane gose hewe umviriza rero kwanza tekana ndagufitiye inkuru ishushe mana byase nuko nakubonye ibirekane banze depote ndaza no kubiharura hanyuma kanya kumenga urashushe numve ndiko ndarurumba ya heraba kwanza heraba banze usome iyi message ndagusatse turabe inyene yagiye ego soma niyo nyene kutavyumva ariko gusaba imbabazi ari urusome nabicari karazinsabira none wabonye sandarisha none ibintu kuvuga iki igasi ndiko datahura kanya yarise none kubera iki ariko gusaba imbabazi none wowe nta kosa ubona yakoze ryo kunsoma ku muntu sarisi nari yakosa ngo rero nitege kiri awe gifesha mbaza nkubaze aha narabuze nico ndamwishura uyashakanye reka kumfuvya ngira kuri neza na neza ingene byagenze umviriza none ko turabanza usorore kuri iyi nkuru ninayiheza yose none turi mu kabare wevuga gusa ewe urazireye kwanza reka ndayiguye ku burebure tudaba uraze ko gipe asigamerekeza misi yose uko ntashe kuva ndose ya telefone intera ubwoba ego mama wanje ivyo byo ndabizi ko sigara umbodi gato wa umve ubivuga urabizi voilà aho nyene niba nashaka gushika ijuru rusasa tutashe umwana w'abahungu ndamusezere aguma ndaba taburi vyari cyanke ko muvana umve aho kuko bivuga nk'abibona ewe nagiye mbona zimbira ko nk'ikibuga aransoma ku munwa yari umutima amenye yatebarishika yaciye yiruka guhindukira niyese yo guhindukira c'est pas possible kipari timide gamana uranire sasa hari iyi message yo gusaba ikigongo yanditse ashitse sinzi ko ari umutima canke ari umunwa wari kuramuja none amenya byaragushavuje gakanye reka shari sende umuntu akovyoshavuza gute ahubwo shareka je nababajwe nyene n'ukuntu yaciye yiruka ntanabandanye ukuntu nanaryoyewe arisi umbere shaka nyereza ibyo gufira ubigabanye gipe ntagucike uwo buhombye bwe kuko uko vema n'umutipe mwiza cyane sha kuri yari je mvugishije kuri vema karagoye kuvuga mugaje numva ndamukunda cyane wala gusa nyine ndindiriye ko akivuga akagitobura kwa nkunda bya bintu byakomeye mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasumira intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tumenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega mwumvirije ikiyago ca Igor na Fournisere n'ikihe cigwa mukuyemwo intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Egide Irankunda ava inyamigana muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro yagize ati mu kiyago ca Igor na Fournisere ati harimwo imigwi ibiri y'abantu ati umugwi wa mbere ni uw'abantu bafise amakuru y'ibihuha baserukiwe na Fournisere ati umugwi wa kabiri ni uw'abantu bafise amakuru y'ukuri baserukiwe na Igor icigwa nkuyemwo rero ahanini ni uruhara rw'abantu bafise amakuru y'ukuri mu kurwanya ibihuha mu kibano ko nabo bakwiye kuyatanga kugira ukuri kumenyekane ati ni vyiza rero kuwuza ukuri akuvuga ati kuko abantu benshi bakwiragiza ibihuha mu kubura inkuru y'ukuri ati abantu bameze nka Fournisere nabo barakwiye kwitondera amakuru bashikirizana cane cane igihe atavyemezo babifitiye ati kuko bigira ingaruka mbi bigakwiragiza n'urwanko undi munywanyi yatwandikiye ni Gordien Laconique aho yagize ati icigwa jewe nakuyemwo nuko iyo umuntu afasha akanya gakwiye agasigurirwa ibintu atiyugaye mu mutwe ati birangira amenya ukuri ati Igoro yaramweretse Fournisere ibimenyetso vyose nawe arakunda aravyakira Ndayiragije Isaac mu ntara ya Rugigi Butezi ku mutumba wa Rugoti yagize ati mu kiyago ca Igor na Fournisere icigwa nkuyemwo nuko tutokwihutira kuvuga inkuru idatohoje neza canke ngo twagiriza abo tudasangiye umugwi mu gihe tudafise ivyemezo vy'ivyo tuvuga ati nkakiza cane Igor wadashaka guhengama mu mwuga wo kumenyesha amakuru ati kuko abimenyesha amakuru biri mu binyarukana amakuru ati mu gihe botanga inkuru idatohoje neza vyohungabanya benshi mu mwanya muto ati abamenyesha amakuru bakwiye kumufatira kwa karorero mu gutanga inkuru ihumuriza Theoneste Iranezereje ava mu ntara ya Mwaro muri komine Rusaka muri zone ya Yanza nawe yagize ati icigwa dukuye mu kiyago ca Fournisere na Igor ati nuko Fournisere akoresha imvugo y'ibihuha ati cemezo nuko abantu benshi bizera ko inkuru zisha ku mbuga ngurukana bumenye abarizo ati nibamenye ko nibihuha bicako ati rero boshishoza amakuru bumvise yuko atagihuha kirimwo
Minyurano Elia ava ibutezi mu ntara ya Ruyigi yagize ati icigwa nkuyimwo nuko nkuru turonka zica ku mbuga ngurukana bumenyi atawozihutira aturavye nabi zo kuzimiza ati vyiza no gutohoza ukamenya vyo banditse ko ari vyo ukavyemera wabonye ukuraho kuri. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ntirandekura Jean Paul wo kumwumba mu ntara ya Ngozi ati cigwa nkuye muri kiyago cayigwa na fumisere nuko kwigisha ukuri ari guhoza ko ati birumvikana ko itangazo igore yeretse fumisere rishobora kugira ico rifashije ku kijanye nuko fumisere yabona ibintu biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ati birumvikana ko yatangaye cane ati rero bisigura ko gihe cose hari uwo mutumva kumwe ibintu kandi wowe uzi neza ko uko vyumva ariko biri wowe wundi ntucumuhunga ataje akugana uramwakira ukumva ivyo akubwira vyiwe bikaba ari vyo ufatira ko kugira umwereke ukuri. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwahita wasomera akabazo ku gice mu guhejeje gukurikirana. Akabazo naka gakurikira: turumvise mwotsi atukagipe ko atazi kubona inyungu ziwe n'iz'umuryango, mbega hamwe wowe ufise umuvyeyi nka mwotsi aguhanura gutyo wokora iki? Ndasubiramwo: turumvise mwotsi atukagipe ko atazi kubona inyungu ziwe n'iz'umuryango, mbega hamwe wowe ufise umuvyeyi nka mwotsi aguhanura gutyo wokora iki? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 859 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe c'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe c'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.